Ikaze n'ijyanyu mwebwe mubandanya kudukurikirana akaze muri ano makuru twabateguriye amakuru mpera ku ngingo nkuru ziyagize. Umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yatanze imfashanyo ziciye miliyoni 12 z'amafaranga y'amarundi ku bigo bibiri bya hano mu gisagara ca Bujumbura. Intumbero murayumva muri ano makuru nayo ubushikiranganje bw'indero buhejeje guhagarika ingingo bwari bwafashe yo gukoresha ikibazo cy'ibiharuro hamwe n'igifaransa kubigisha bari basanzwe bari ku mirimo. Navyo twabiteguye amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mukanya ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yatanze imfashanyo y'imiliyoni 12 igizwe n'ibifungurwa hamwe n'ivyambagwa ku bigo bibiri bya hano mu gisagara ca Bujumbura bireze imfuvyi. Mugenzi wacu Nikiciza yaduteguriye iyi nkuru. Ico gikorwa cyo gufasha umutamukanyi w'umukuru w'igihugu umufasoni Angeline Ndayishimiye asanzwe arongoye Fondation Bonne Action Mugiraneza yigitanguriye kuri Centre Kamuri iri mu Ijabe muri zone ya Bwiza. Benjamin Sindayikengera umuhoza bikorwa muri Bonne Action Mugiraneza yavuze ko aho yagendeye yagiye yitwaje agakemanyi katwaye amafaranga angana na miliyoni 12 z'amarundi. Demwo cyari ikigo ca Centre Kamuri kiri ku Ijabe muri zone ya Bwiza. Ikigo ca kabiri yashoboye kugendera cyari kiri muri zone ya Rohero cegukira Congregation Bene Bernadetta kiri mu Rohero. Akaba ahanini nkuko amazi imisi abikora kwari kuja hamwe n'abana canke abatishoboye basanzwe barerewe mu bigo bitandukanye canke barerewe ku mitumba iyo bari. Akaba ahanini ari kugira ngo basangire Noeli yongera bifurize n'umwaka mushasha w'2022. Akaba yanabazaniye agakemanyi kagizwe ahanini n'amata, isukari, ubuyi ku bana bato bato, umuceri, ibiharage hamwe n'impuzu z'abana bato bato badarashikana umwaka umwe. Ibyo byose bikaba byatwaye muri ibyo bigo bibiri amahera yababa imiliyoni 12 z'amarundi. Mama Adera Niyonzima w'umubabikira Bene Bernadetta yashimye iyo mfashanyo ngo kuko yabagora kuronka ku masoko aho ibiciro bidasiba kuduga. Ku bana bacu b'umwaka umwe gushika ku myaka 3 nukuri ibi byose mubona ngaha nivyo bakeneye, nivyo dukoresha iminsi yose tukaja kubigura ku isoko yo muri kino gihe naho murazi ingene ibintu bizimvye. Natwe dufise abana bangana uku nico gituma ubukengurutsi bwacu kuri uyu munsi ari bwinshi cyane. Turakengurukiye umutambukanye rero umukuru w'igihugu ko yatwiriyumviriye uwo munsi akaza kudutera intege. Benjamin Sindayikengera kaba yavuze ko umutamukanyi w'umukuru w'igihugu ategekanya no kugendera ibindi bibanza ndetse n'abantu batishoboye kugira abafashe ngo kuko gutanga bizana umugisha. Nikiciza urakenuye mu bijanye n'indero. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi buhejeje guhagarika ingingo bwari bwafashe yo guha ikibazo abigisha bari basanzwe bari ku kivi cy'ibiharuro hamwe n'igifaransa kugira barabe ubumenyi bafise. Ibyo bikaba byavuye inyuma y'inama bagiranye n'urunani mpuzamasendica Kosesona. Inyuma yaho bagabishirije yuko badahagaritse iyo ngingo bazoca bahagarika imirimo. Kurikira Parfait Nkirabahizi n'umuyobozi w'ubuhinga mu kigo cy'igihugu kijejwe gutunganya ibiganiro CNDS. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwiyemeje guhagarika itegurwa ry'ikibazo cyo kunagura ubumenyi bw'abigisha kugira ngo hasuzumwe ubumenyi bw'umwigisha umwe kuri buri cigwa mu kurindira ibizofundikwa mu biganiro bihagarikiwe na CNDS. Hafatiwe kuri ivyo ubushikiranganje bwiyemeje ihuriro ry'amashirahamwe y'abigisha Kosesona
ryiyemeje guhagarika umugambi wabo wo gutanguza amayegereyegere mu ntumbero yo gushiraho icuka ciza mu gihe c'ibiganiro. Ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi n'ihuriro ry'amashirahamwe y'abakozi Kosesona biyemeje kugiriranira ibiganiro bitagira agahemo kandi vy'ukuri inyuma yo gushira imikono kuri iri tangazo mu ntumbero yo gushika ku nyishu z'ibibazo badahurizako. Bijanye n'ikibazo ca politike y'imishahara ivugwa muri nyandiko ya Kosesona, CNDS yiyemeje gukorana vuba na bwango nabo vyega mu kuvuga abaserukira leta n'abaserukira abakozi kugira ngo ibimaze kumvikanwako bije mu ngiro. Mu gihe hibonekeza iduga ry'igiciro c'ifu y'ikivunde ku isoko, bamwe mu basanzwe bayiranguza bemeza yuko byoba byavuye ko turi mu gihe c'urushana ibituma ubududu bubura. Abo basanzwe bayiranguza bakavuga yuko ariko mu kwezi kwa kane iyo fu ishobora kuboneka ndetse ikazimbuka. Raymond Prosper niyo nkuru. Igiciro c'ubufu bw'ikivunde caraduze ku baranguza co kimwe n'ababudandaza ku kiro. Abafungura ubugari bw'ikivunde mu ngo zabo co kimwe n'ababudandaza mu mazu y'uburiro bita amaresitora baremeza ko igiciro c'ikiro c'ifu y'ikivunde kigugwa hagati y'igihumbi n'amajana n'igihumbi n'amajana 600. Ivyo rero ngo bivana n'igihe c'umwaka ubududu buvamwo ifu y'ikivunde buba bukenye nk'uko bivugwa na Ndiho Kubwayo Rose aranguza ikivunde ku isoko yo mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Ifu y'ikivunde mu kuduga ibifise periode yo kuduga. Ifu y'ikivunde iboneka ubududu kuva mu ntango y'ukwa kane gushika mu kwezi kw'icumi na rimwe ubududu buba buheze mu mirima hose no ku masoko buba buheze. Burya buba umuntu yarabise nico gituma buca buduga. Ubu unye ngaha kuri iyi saha turiko tuburanguza 1400 bajya baza kuturangura bo mu ibotike. Abo mu ibotike nabo baca babudetaya 1600. Mu minsi heze twabudandaza 1000 tukaburanguza 1200. Hama bagaca nabo badandaza 1200. Urumva ko hagiye amahera 200. Ndiho Kubwayo Roza aranguza ifu y'ikivunde aramenyesha kandi igihe ubududu buba ari bwinshi, akemeza kandi yuko muri ico gihe n'ibiciro bica bigabanuka. Ibiciro bizosubira kumanuka guva mu kwezi kwa kane kuduga. Kubera ubu bariko barimira impeshi. Ibiciro vy'ifu y'ikivunde sivyo vyonyene vyaduze ku masoko atandukanye kuko n'ibiciro vy'ibindi bifungurwa ibiciro vyavyo bibandanya kuduga. Tukivuga ibijanye n'ubutunzi hamwe n'ubudandaji, kwihariza isoko monopole mu rurimi rw'igifaransa biri mu bituma ibidandazwa bimwe bimwe biduga ku masoko, ariko leta yo ihimiriza abagwizatunga gushiraho imitahe kugira amahinguriro abe menshi. Elvis Munyaneza. Kena ry'ibidandazwa bimwe bimwe vya nkenerwa biribonekeza muri iyi misi, aho twovuga nk'isima, isukari, ibinyobwa vya Brarudi. Hakurikira uruhombo haba ku badandaza kuko akazi kadasubira kugenda neza ukuri kwamye, canke ku baguzi kubera iyo bitabuze babigura ku giciro kinini cane. Iryo kena rituruka nuko amahinguriro ahingura ivyo bidandazwa ari make mu gihugu, bituma adashobora gusahiriza ivyo abaguzi barondera. Umuhinga mu vy'ubutunzi akaba n'umwigisha muri kaminuza Prosper Niyoboke aratwiganira ingaruka z'amashirahamwe yihariza isoko. Bwa mbere ajya amashirahamwe akora kuri bakoresha ivyo bita license, hama afise urugezo runini yo gushobora gukora. Sinovuga ko ari amashirahamwe no munsi ejo tworonka ejo twegeje twaronka wundi. Ubwo kiyozo kica kiza aho umuntu avuga ati kica kirengera aho muco bagitera amakenga, mbega umuguzi abaronka igiciro cyo aronka ikidandazwa ciyo ku isaha yo ku mwanya wo, nimba iryo shirahamwe bitashobora kubigira n'ico tubona ko ari gahaze hari igihengero. Umushikiranganje mu vyo ajejwe harimo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere
aratubwira impamvu ziturutse kuri iryo kena ry'ibidandazwa n'ivyo leta itegekanya kugira bene igihugu bose bashobore kuronka ivyo bidandazwa bitagoranye. Nkuko nabivuze hariho abadandaza bikika mu kiza ugasanga bashize ku isoko n'ibibonetse babishize ku isoko ku giciro kirushiriza igiciro gisanzwe kizwi. Muri ico gihe ubushikiranganje mu byo bujeje harimo ubudandaji bufadikanijemo n'abene gihugu bose kuko ni kibazo nkora mutima kituraba twese hamwe dufatikanije n'abajeje intwaro mu karere akariko kose ni kugerageza tukabahimiriza kugira ngo yabo uwo muguzi yabo uwo mudandaza abonye wikitse mu kiza ashobore kubishikiriza abajeje intwaro bamwegereye. Umushikiranganje yongera ahimiriza gushikiriza abadandaza bose bikika mu kiza mu gushinga ibiciro vyabo bagafatirwa ibihano. Tukivuga kandi bijanye n'ubudandaje ariko harimwo amagara y'abantu abafise amazu yo kwiyubikiriramwo sona mu rurimi rw'ifaransa barasaba gusubira kugururirwa amazu yabo kugira bashobore gukora. Inyuma yaho ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwari bwayugaye buvuga yuko buriko burakinga ikiza ca COVID-19 ariko abo bafise ayo mazu hamwe n'abagwayi bo bakavuga yuko byabafasha. Gilles Verne na Kimana. Kaminuza y'u Burundi ibicishije ku kigo cayo c'ubushakashatsi batanze ikiganiro ku kigo bakoze ku kamaro k'amazu yo kwibikiriramwo sona mu gifaransa. Kubwa Professeur Charles Gaturagi ngo aya mazu ningira kamaro ku magara y'abantu ariko ngo ntatuma umuntu atakaza ibiro canke ngo agabanure urugero rw'inzoga mu mubiri wiwe nkuko beshi bavyibaza. Kugira iyo sona ku bantu ko ibabwira ko bataba bagiye kugira ikarashishi mugabo bagiye kuruhura imitsi yamiragira ikarashishi canke kugabanya uburuhe yavanye ku kazi uburuhe buvuye ku kazi yakoze canke uburuhe buvuye kubo bariko barakorana batatumye amererwa neza akaca ataha afise umutwe uremerewe kubera ivyiyumviro vyagiye canke kwera akazi kenshi kamu. Bamwe mu bafise bene ayo mazu canke abayajamwo bari bitabiriye ico kiganiro basaba ko leta yobafasha igasubira kubugururira ayo mazu. Ico tosaba leta nuko yogerageza ikasubira kutwugururira kugira ngo tubandanye ivyo bikorwa twiyemeje cyo gufasha ubuzima bw'abene igihugu kugira ngo bubandanye bugenda neza ariko tukemera neza yuko nk'ibi vyerekeye kwirinda uwo mugera wa COVID-19 tugerageza tukabikurikiza kujya kwa bandi. Ndibaza yuko aboga amapisine barayoga baja mu majimu barayakora natwe bwo tuba tugwaye izo ngwara hasuma bikatugora cane. Rero turasavye leta ko ari leta mvyeyi ya twese itwumvire idufashe. Ni mu gihe sona zimaze ukwezi kurenga zugawe mu mvo yo kwikingira ikiza ca COVID-19. Verne na Kimana urakenwe nawe kuri iyo nkuru nino ngaho duce turangiza kwa makuru twari twateguye kubashikiriza reka ndabashimire mwebwe mwafasha kanya ko kuyakurikirana bagenzanje bamfashije kuyegeranya nabo bakenuye na Remo Prosper niyo nkuru yarahagarikiye nawe ndamushimiye reka ndabifurize kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV kuko byo birabandanya murakoze.